turadandaza kayi imikate n'udutumbura tugashiramwo n'utuntu tw'udufiriti tw'ibijumbu n'utwamwa utuvoka n'utuboga utuntu twatwo twose umuntu ashobora gushira ahantu kumera umutahe munini inyasi umuntu yohera ko nabo umutahe mutoya barakora uko wumvise ko ku bintu nko kutuntu wagiye wumva ngenda ndakora nta kintu kigenda kirenza ko amahera 500 umugabo abeshi ntituronka ukuntu tubijamo kubera n'utu tuntu ubona tugenda turakora hari igihe dukora wagiye mwishira hamwe tukaguhombera hama nishira hamwe ukacubura icyo uririho ugasanga navyo nyene ni ngorane biragoye. Tubahe bwakeye canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Iyi ni ku Gasaka Web TV, turi neza na neza mu gisagara ca Ngozi aho bita ku Muremera. Niyo ku Gasaka Web TV uno munsi yabatembereje, kaba twagiye kuraba umwe mu bamama ashoboye kuba yo kwitunganiriza imibereho yiwe adandaza ibi na biriya. Reka mu kiganiro tuza kugirana muraza kubonamwe vyinshi mu vyadandaza, araza no kutuyagira uko abikora. Reka ubwa mbere tubanze tumusabe atwidondore. Namahoro mama. Mahoro cyane. Babita bande? Nitwa Nyabenda Leokadiya. Nyabenda Leokadiya. Twasanze udandaza mbe aha udandaza mwibiki ko tubona umenga harimo ivyamwa n'ivyo kurya ndetse n'ibindi muba mudandaza ibiki? Turadandaza kayi imikate n'udutumbura tugashiramwo n'utuntu tw'udufiriti tw'ibijumbu n'utwamwa utuvoka n'utuboga utuntu twatwo twose umuntu ashobora gushira ahantu ku meza canke ku rubaraza akaronka akantu gerageza kuraba icyo cyose woronkako nk'500 canke nk'200 cyo cyose turashira tugereranje kuraba n'abahita nabo genda baradushorera ukuntu bameze n'ivyo bagenda bakunda. Ugereranije rero kuraba muri ngo rudandaza atudondagureye ko mudandaza ibijumbu amafiriti imikate icayi mbega mwoba muronka abakiriya ku buryo mubona yuko muronka mwo nk'akanyungu? Yego cyane turabaronka kuko tutabaronka ntitwobibandanya turaronka abana na cyane barakunda kuhita ngaha bakagura agatumbura na cyane hari abakunda kayi bakagira kayi n'utuntu rero two ku meza urabona amavoka aragurwa n'abahita bari bo bose amafiriti y'ibijumbu abahita bose baratugurira urabona ni kubarabara rihita nta kintu na kimwe tudandaza tutaronka abakiriya turabaronka ku rugero kuko biba bingana. None mbega aha mudandariza ni iyi nyubakwa ni iwanyu canke niyo mupanze? Oya turapanze jewe no kuba mvuka simvuka hano sindi mvukira hano Ngozi mvuka muri commune Kiremba hano naje mu buryo bwo kurondera nyene ukuntu ahantu noronka akabanza ko kwiteza imbere kugomba ndondera utuntu tuba turambesheje ndabona biraza bike kubera ndatunze umuryango mbere ndawutunze kandi ndi umwe mu muryango nta n'umwe afasha ariko ndabona ko utwo ndiko ndarondera tumufasha. Bene mbega muravye amafaranga mukuramo muri runo rudandaza n'amafaranga muri hayi inyubako mubona byose bishobora kuvamwo? Oya ntibishobora kuvamo byose ahubwo turarondera n'ubundi wongera usubizamo ko amezi ntagenda kumwe urashobora guhomba mu kwezi kunaka kugira ngo inyubakwa ntuyireke ugasubira ukarondera ukuntu worondera utundi kugomba usubizemo nta kuntu na kumwe wovuga ngo inyubakwa wokwama warose ayo yiri havuye mu rudandaza oya ntivyokunda kuko amezi ntagenda afise ivyashara bingana ariko uwo wakose inzu we waguma harura amahera uko angana. None muhanura iki nk'abantu usanga mwibarabara bariko baritembereza biyerereza bavuga yuko babuze nk'umutahe yo gukora babandi usanga kubwira ngo ataruse umutahe munini ntiyokora kubgawe wo mubwira kahe kajambo uwo muntu? Oya ntibikunda baba babiharuye kutariko kubera umutahe munini inyasi umuntu yohera ko nabo umutahe mutoya barakora uko wumvise ko ku bintu nko kutuntu wagiye wumva ngenda ndakora nta kintu kigenda kirenza ko amahera 500
n'akaresitora ndagateka iyo byabaye ngombwa nabonye narose nk'abo nshorera ariko nakene uharuye kugeza ubu nta kintu wokorera ko amahera menshi gihari cyo yituma rero umutahe muto witoreka kuwukoresha ukuri kuko urose ko n'igihumbi uvuga ati kiramaze. Yego. None nk'ubunya wosaba iki nka leta canke nk'undi muntu yovuga ati ko warinze ugira umwete wo gukora bino bintu vyawe ati ndashobora gukongereza umutahe wo nakaye kajambo woshikiriza abo bantu baba bafise uwo mutima. Ubwo abo bantu baba bafise uwo mutima bo kwama hafi abantu bafise ico ciyumviro cyo gukora badagira umutahe ukwiye mugo bakaba bafise mu mutwe ukumenga bokora bakiyungunganya ubwo natwe bo twama hafi bakadufasha bakaraba ukuntu boduterera n'ukuntu bopfuma bakadushisha no mudushira hamwe tundi mugabo tukaronka uburyo bwo kwiyungunganya baba bakoze cyane. Uvuga ati babashize mu mashirahamwe none mbega muri kano karere kanyu nta mashirahamwe yoba hari yo kugurana na canke n'ibindi mwoba muri mwo kugira mubashe kuza muri iyo ngunganya? Ego ariho mugabo abeshi ntituronka ukuntu tubijamo kubera n'utu tuntu ubona tugenda turakora hari igihe dukora wagiye mu ishirahamwe tukaguhombera hama n'ishirahamwe ukacubura icyo uririho ugasanga navyo nyene ngorane biragoye neza cyane. Reka gushimire tugusabe kandi wongere wiyibutse abariko baradukurikirana. Nyabenda ariho kadi mwamwumvise komine Kiremba. Yego. Mwamwumvise rero ni Nyabenda Leokadi yaho yariko ariganira abakunzi ba televiziyo Gasaka Web TV uko ubuzima bwiwe bumeze. Tubashimira kuri mwebwe mwese mwabandanije mudukurikiraho muri hose mu mihingo igitandukanye. Kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Nijimbere. Dushimire kandi na kameramani witwa Roger yatumye amasanamu abashikira ameze neza. Ahanje reka ndababwire nti ciao.